Hello guys, hello bakunzi ba Top Buja News, ndongeye kubaramutsa nizere ko bameze neza aho muherereye aho muri mwese. Ndabaramukije cyane nongera ndabaha ikaze kuri YouTube yacu ya Top Buja News, nkuko muhora mudukurikirana nkuko muhora mubikora. Turabaha ikaze kandi bwa mbere nongeye kubasaba kugira subscribe, kugira like, commentaire, share kugira ngo ibikorwa byacu muhore mushigikira, muhore mubikurikirana buri kanya, ndetse muzohore mubana ba mbere kubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bica kuri YouTube yacu. Turabaye kaze mu kiganiro cacu tugiye kubaha uyu munsi rero nkabagiye kubaha inkuru yabayeho, inkuru ya original ya nyayo, ndetse inkuru y'urukundo rwabayeho, urukundo rudasanzwe, ndetse akaba ari nago rukundo rwa mbere rwigeze kuvugwa kwisi yose, aho amateka ndetse yago yavuzwe kenshi ndetse akandikwa no mu bitabo. Abenshi ndetse bamenye gose bakibaza ati mbega urukundo rwoba rubaho byanyabyo kugeza aha hose, mbe n'urukundo rwande, mbe byagenze gute, byatanguye gute? Kurikirana ikiganiro cose nkuko ngiye kubibashikiriza, nkuko nama ndabibashikiriza. Ngiye kubaha urukundo rwari hagati y'abantu babiri bamenyekanye cyane, umwe ni Jack umuhungu, uwundi ni Rosa. Ndetse Jack na Rosa ni bamwe ndetse bakundanye urukundo ko kataraboneka kwisi yose, aho abantu benshi ndetse byamenyekanye cyane kubw'urukundo bakundana mu buryo byari bitangajemo. Abenshi rero baribaza bati mbega urukundo rwa Jack na Rosa byagenze gute, byari bimeze gute? Ngiye kubaha amateka y'ukuntu byagenze, ndetse urukundo rwabo uko rwari rumeze aho hambere, ndetse akaba cyari hari mu kinjana ca 18, ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 8 ndetse na 86 niho ibi byose byaba, ndetse biza kurangira ku kanyuma aho umusore yapfuye ubwa mbere, ndetse umukobwa aza gukira. Ariko nubwo umukobwa yakize nawe byarangiye aje gupfa. Ati byagenze gute? Byatanguye ico gihe hari ubwato bita Titanic, abenshi mwarabumenye cyane, byaramenyekanye gose, ndetse n'ubwato butari busanzwe, n'ubwato bwari bukozwe bwa mbere kwisi, ndetse ico gihe bwari bwakozwe n'Abongereza, ndetse ubwo bwato bwari bw'Abongereza. Ico gihe bwari ko buva mu Budage bwerekeza mu Bwongereza. Ico gihe bwari ko bwitegurira guhaguruka igihe c'imisi igera kuri 5, ndetse bwaje gupakira abantu ndetse n'imizigo bwagira bugende butwaye bukuye mu Budage buja mu Bwongereza. Ati Jack na Rosa baje guhura gute? Nuko Jack abenshi ntimwashoboye kumenya ati mbe Jack yarameze gute, mbe Jack yari mu muryango umeze gute? Jack ni umwe mu basore, ndetse yari umusore yari yavukiye mu muryango ukenye cyane, umuryango ukenye cyane. Akaba yari umusore yaja mu biyayura mutwe, yari umusore akina urusimbi, abasore murabizi, yari umusore nyene ataco bifiseko. Ariko Rosa we umukobwa ni wabo bari abatunze cyane, bari abakire gose, ndetse ku rwego rudasanzwe. Ico gihe ati mbega Jack yaje kugera mu bwo bwato gute? Jack yari umunyarusimbi, ndetse akongera akanywa inzoga, akongera akanywa n'ibiyayura mutwe, ibimogi. Ndetse ico gihe ubwo bwato bwitegura guhaguruka, ndetse amatike yariko ararangira. Ico gihe Jack aza gukina urusimbi, ndetse aronka amafaranga menshi cyane, aratsinda arajya nawe. Ico gihe acashaka kwifatanya n'abandi gufata urwo rugendo, ndetse rwari rugiye kuba urwa mbere kwisi, rwari rukomeye, ndetse n'ubwato bwari ubwato budasanzwe bita Titanic, bwagira bwerekeze mu Bwongereza. Ico gihe Jack arakina, amaze kurya amahera menshi, nawe aronka amahirwe yo gushobora kuja muri ubwo bwato. Amaze kugenda arashika aho bwari buri, aronka y'amahirwe, ndetse arariha itike arashikayo, ndetse na bagenzi be bari kumwe basanzwe bakinana ivyo bintu, ndetse bagiye bishimye kuko bwari ubwa mbere agiye mu bwato budasanzwe, ndetse wari umunezero kuri we.
ico gihe Roza nawe yari wewe byari ngombwa ko bwatategezwa kubujamwo canke babujamwo n'umuryango wiwe, kuko Roza bari bateye imbere ndetse bari bafise amafaranga menshi adasanzwe, amafaranga atabarika, ndetse nkuko muba mubizi ko hariho ibibanza, ubwo bwato bwari bufise ikibanza kidasanzwe ca VVIP, ni vya bibanza biba bizimvye cane abantu bashobora kubwiramo ndetse badashobora kuja mu bibanza bisanzwe bivanye n'amafaranga baba bafise. Ni VVIP vya bibanza bijamwo abakire nyene bafise amafaranga menshi, hakaba n'ibindi bibanza biri VIP nyene navyo nyene bijamwo abakire ariko hariho ababasumbya, n'ibindi bisanzwe nyene biraho vy'abantu bafise amafaranga make. Jack nawe yari yagiye mu bibanza vy'abantu bafise amafaranga make, ariko Roza we bobo bari muri VVIP mu bibanza bidasanzwe. Abenshi mbega baribaza ati mbega Jack na Roza urukundo rwabo byagenze gute, bimeze gute? Nuko Jack amaze gushika mu bwo bwato n'abagenzi biwe baragiye, nuko ubwato burahaguruka, ya misi bari bateguye nkuko byari bimeze, ubwato burahaguruka buratangira buragenda. Nuko Jack yarahagaze ahantu, ndetse ubwato burafise ahantu mushobora kuja mugahurira mwese ndetse hanze kugira ngo mushobore gufata akayaga canke murabe ibiriko biragenda. Nubwo bari ubwiyetaje cane, bwari ubwato budasanzwe, ubwato bwa mbere kwisi bwabayeho. Nuko Jack ateramye hanze, nuko Roza nawe ava muri bya bibanza bizimvye vya VVIP nawe agiye kuraba akayaga, ndetse anarabe hanze ati mbega bimeze gute, ibyo hanze bigenda gute, ko abana b'abakire akenshi badashobora kumenya ati ibyo hanze akenshi babaguma mu nzu batamenya ngo bimeze gute. Nuko Roza amaze gusohoka nawe aja hamwe abantu bose bashobora kuja hanze kugira ngo ashobore kuraba ibyo hanze ingene biba bimeze. Nuko amaze gusohoka yicara ahantu ku gatebe ariko arasamara. Nuko Jack nawe ico gihe yari hanze. Nuko Jack amaze kuba ari hanze arasamara, nuko aza kubona Roza ahantu yari yicaye. Amaze kubona ahantu Roza aho yari yicaye, murabizi abahungu n'abakobwa, nuko Jack aguma araraba, aguma asamarira Roza, yongera yisamaza hariya. Roza nawe yari yicaye ku ntebe ariko araraba uko ibyo hanze biba bimeze. Nuko Jack byaramwase, arateba aragenda aramwicara impande kujya mu bizi umuhungu n'umukobwa. Nuko Jack atangura kumuramutsa kujya bayaga nyine abantu bisanzwe, umuhungu n'umukobwa. Nuko baramenyana barayaga, ndetse ako kanya nyine barishimiraniye kuba bahuye, ariko nyine ntibyabaye ibyahatari canke ngo bibe ibintu birenze. Nuko Jack amaze guhura na Roza, ndetse barayaze barayaga barongera barayaga. Nuko Jack na Roza bongera gutandukana, aho Roza yongeye gusubira muri ca kibanza, ndetse bari barishe bakiri bari muri bwa bwato ndetse ca VVIP. Nuko Jack nawe asubira mu maniga yiwe. Nuko Jack agenda ariyumvira ukuntu yahuye n'umukobwa, akamwishimira umukobwa yuko ari mwiza. Ndetse nuko Roza nawe ageze iwabo atangura kumwiyumvira, gutekereza, kubera bamenyereye ibintu byo kuguma mu nzu ndetse atisanzura, yumva arose umusore. Byari ibintu bimubereye nka bishasha kuri we, kuko ntabyo yari asanzwe amenyereye. Nuko birabandanya, ubwato burabandanya buragenda. Nuko kandi Roza aja gusohoka hanze, kandi nkuko yamye bigira, kuko Jack wewe gusohoka yari nk'iwabo, yigumira hanze ico gihe hamwe muri ca kibanza bubaka mu bwato kugira ngo abantu bashobore guteramira hanze, ndetse ariko bagasubira mu nzu. Nuko Roza aza gusubira hanze arunguruka ko yongera kubona wa musore Jack kugira ngo bongere bahure bayage, kuko ico gihe bahuye bose batazinanye, ko Jack yarazi ko Roza ari umwana wo mu bakire canke Roza amenye ko Jack ari umwana wo mu bakene. Nuko Roza arasohoka, ndetse yongera abona Jack. Ico gihe barongeye barahura, ndetse ubucuti burakomera gose, buranaduga gose kurusha. Ico gihe bitangura kuzamwo kurabana ukundi kuntu, ndetse nkaho batanguye gukundana. Ariko ico gihe ntibakundanye, ariko bongeye kugiranira ibihe vyiza nkuko byari biri. Nuko barongera gutandukana,
Jack asubira hahandi Rosa asubira iwabo mu bakire. Nuko akanyuma baje kongera guhura, bamaze guhura ico gihe bari bamenyeranye gose. Nuko Jack na Rosa baja gutembera, bagira visite ndetse muri bwa bwato bishimaniye, baragenda baratembera ndetse kugeza naho iwabo n'umukobwa kuba Rosa batangura kubura Rosa, baravuga ati mbe Rosa yagiye he, kamaze igihe kinini ataza, murabona abana bakire iyo badahari, ndetse bari bamufise ari umwana umwe. Bararaba umwanya yagiye ntiyagaruka, nuko yaragiye aratembera mu bwato ndetse batangura kugira ibihe vyiza, ndetse kugeza yaho mu bwo bwato batangura gushakisha ati nimuturonderere umwana uyu n'uyu n'uyu. Nuko bararondeza nuko baja gusanga Jack ari kumwe na Rosa muri bwa bwato, ndetse bariko bagiranira ibihe vyiza. Nuko Rosa baramwambura Jack ndetse bamusubiza iwabo. Nuko Jack ataha babaye kubera bamwatse umukunzi wiwe, ndetse na Rosa yagenda babaye kuko yari yishimiye umukunzi wiwe, ndetse bagasubira mu rukundo rumwe. Nuko haheze igihe iwabo na ba Rosa, ndetse murabizi abakire batangura kumushingira umuhungu wo mu bakire, ndetse Rosa ntiyamushima ntiyamukunda. Nuko mama Rosa atangura kumwinginga amusaba, kubera uwo muhungu bari bafise amahera menshi cane, ati ashingirwe nawe kugira ngo baze babahe imitungo. Nuko Rosa aravyanka gose aravyanka. Abazi kuvyanka nyina we baramukarira gose, amaze kumukarira nawe ntiyabiha agaciro. Nuko atangura gutekereza Jack nawe haratangura kwiyumvira umukobwa Rosa. Nuko urukundo rwabo rurakomera, ibintu biragera kure. Ati mbe vyaje guherera hehe, vyaje kugenda gute? Ndetse byaratanguye kugeza yaho Rosa haba ikirori iwabo, haba umunsi mukuru ndetse w'abakire. Abakene bo nta munsi mukuru bagira, ariko ico gihe abakire baranwa, bararya, bararyoherwa, ndetse murazi ko abakire bakunda gutegura n'ibirori kenshi. Nuko Rosa abiwabo bategura ikirori, nuko Rosa aca atumira Jack. Iyumvire gutumira umukene mu bakire ndetse ico gihe baramuhigira impuzu nziza, ikositime, ndetse Jack nawe araraba arayishima, aca amubwira ati yuko ari azogenda yambaye mu munsi mukuru. Nuko Jack aritegura aragenda. Ico gihe mbere harasangira ku meza. Nuko Rosa atangura kumupresenta ko ari nk'umugenzi we, ko ntiyahise avuga ko ari umukunzi wiwe. Ariko Jack bariko barafungura kugira kuntu mubona amameza y'abakire abameze n'ibintu biba biriko ko bafungura, batangura kubona Jack atanguye gufungura nyene nk'umuntu wo mu bakene, ndetse afungura cane, afungura ndetse ntarishe n'ibifurusheti vyari bihari ico gihe. Abakire barabironka nubwo yari mu myaka ya kera, amafaranga baba bayafise. Nuko batangura kumusebya, baramutuka, ndetse bitangura kubabaza Rosa, ndetse batangura kubibona nawe ko ahubwo bari mu rukundo ari vyanyavyo, ndetse kugeza na wa muhungu hatangura kubabara wo mu bakire kuko nawe yatanguye kumukunda. Nuko urubanza rurabandanya. Jack aza gusezera Rosa, ndetse arasubira muri babakene, nawe Rosa asubira muhira, ndetse mama we atangura kumukarira ati mbega kari agahungu ko mu bakene wakunze kazokumarira iki, mbega ibitanguye gukora n'ibiki. Mama atangura gushwana n'umukobwa wiwe. Nuko Rosa amubwira yuko adakeneye uwo muhungu wo mu bakire, ndetse yikundiye ahubwo Jack. Nuko vyatevye, ndetse Rosa ico gihe byararangiye kugeza yaho mama we yakira, aho Rosa yatanguye kuza arabonana na Jack cane. Noneho urukundo ruza gutangura gukomera gose, ndetse kugeza yaho nabi wabo bihangana, ndetse biyakira urukundo rwabaye urukundo. Ati mbega ubwato bwa Titanic byaje kurangira gute kugira ngo bunyikire mu mazi, ndetse kugira butegwe n'amazi byagenze gute? Bihurirane n'urukundo rwa Jack na Rosa. Ubu bwato bwa Titanic bwariko buragenda, bivugwa ko bwariko buragera ku muvuduko udasanzwe, umuvuduko utari usanzwe na gato. Ariko uwo muvuduko biza kurangira
uvuyemwo ikintu kidasanzwe ndetse ikiba ingorane idasanzwe. Nuko bwa bwato bwaragiye ku muvuduko udasanzwe, ndetse umushefu abajejwe ubwato arababwira ati bongeze umuriro kugira ngo ubwato bunyaruke, ndetse bashaka kunyaruka kugira ngo bashike iyo bari bagiye. Nuko ubwato buriko buragenda buca bugonga vya bisozi musanga biri musi y'amazi, ibintu ibitandara vy'amabuye vy'imisozi biba biri musi y'amazi. Nuko ubwato bucabura, ndetse bagiye kukigonga barakibona, bagiye kukibona ngo bagikatire, baja kugikatira bagishikire bivanye n'umuvuduko bariko, ndetse bagiye gukata kica kirakwabura ubwato, ndetse nticakwabuye gusa ahubwo caranabutoboye. Nuko kimaze kubutobora ubwato bwabarabandanije, nuko amazi atangura gutera bukebuke. Nubwo rero amazi yatanguye gutera bukebuke, urukundo rwa Jack na Rosa rwarakomeje, batangura kugiranira ibihe vyiza, ndetse na Jack bamutangira amahera y'iwabo na Rosa kugira ngo bashobore kumufunga, kubera ko umukobwa w'abandi yarengeje urugero bivanye n'ukuntu urukundo rwabo rwari rugeze. Nuko Jack baja kumufungira mu gasho ko hasi, ndetse kari mu bwo bwato. Nuko ubwato bwagumye bugenda burabandanya buragenda, ubwato amazi aza gutangura kunyengetera. Nuko amazi atangura kuja mu moteri, ubwato butangura kugenda bukebuke. Ubwato amazi agenda araduga, yari yabaye menshi ndetse aranayisanzura. Nuko amazi aruzura cane kugeza yaho amazi yuzura hejuru, ndetse ubwato buranahagarara butangura kunyika bukebuke. Nuko Rosa arahiga Jack aramubura, ico gihe hariyo abantu benshi cane muri ubwo bwato, hariyo abantu benshi gose. Nuko aramurondera hirya no hino, arahiga arabura, ndetse uko yamuhiga niko amazi yari yatanguye kuzura, ndetse abantu batangura kubabwira baje hejuru, hamwe bashobora kuja kwisanzurira kugira ngo bashobore kubona ibintu vyo hanze, canke kugira ngo bateramire hanze. Nuko amazi araduga, ariko Rosa nawe yahise aja guhiga Jack. Murazi ko nababwiye yuko bagiye kumufungira hasi mu gasho ko hasi, ndetse baramufunga bamushirako na minoti, ndetse Rosa nawe aja kumuhiga kugira ngo ashobore kubura umukunzi we, kubera yarazi ko bamufashe bamujana kumufunga. Ndetse nuko Rosa aragenda, amaze kugenda ndetse acahura n'abasirikare baramubuza kubandanya, acaja mu zindi nzira, ndetse zaciyemo agasanga amazi yuzuye. Nuko arahiga hose aja kugwa ahantu Jack bamufungiye, amazi yabaye menshi, ndetse amazi yabaye menshi Jack amazi atangura kumubana menshi, ndetse biranka. Murazi ko minoti idasanzwe mu gufata ikintu. Nuko asubira inyuma Rosa kurondera ikintu yoshobora gukubitisha, ndetse minoti kugira ngo ishobore kuva kuri ico cuma kugira ngo ashobore gutabara umukunzi wiwe. Nuko amazi nubwo yagumye aba menshi, ariko Rosa ntiyacitse intege zo kugenda gutabara umukunzi wiwe ngo amusige muri ubwo bwato canke amusige aho hantu yari afungiwe. Nuko yararondeye hirya no hino araronka ikintu agenda kubomoza, ndetse ya minoti. Nuko amaze kukironka yaragiye arabomora, ndetse Imana irabikora, ndetse aramutabara. Ariko amazi yari yababanye menshi kugeza yaho ahantu bari amazi yari yuzuye kugeza yaho atangura kubagera hafi kw'izosi. Nuko baravayo bagenda bariruka baranyaruka, kubera amazi yagumye abandanya yiruka ndetse aduga, kuko igipande kimwe cari gitanguye kunyika kija mu mazi. Nuko Rosa aramutabara, amaze kumutabara barirutse, ndetse bamaze kwiruka bariruka, amazi atangura kuduga gose, ndetse ikindi gipande byasa nkaho bari barimwo cari gitanguye kujamwo amazi menshi cane. Nuko bamwe batanguye kujabukana abamama ndetse n'abana mu tundi twato tuba turi mu bwo bwato. Murabibona habari utwato dutoya dutabara, ubwato bunini yabugendana n'utwato dutoya dushobora gutabara abantu. Nuko ubwato butoya bubasha gutabara abantu bamwe batanguye gutabara abamama ndetse n'abana. Nuko barabandanya barabashiramwo. Nuko Jack na Rosa nabo bariko baraza, barabandanya baraza,
ndetse uko baza niko n'ubwato bwagira iki bwabandanya buduga. Nuko mama Roza aramubwira Roza bagende, Roza aranka ati ntashobora gusiga umukunzi wiwe, mu gihe bo bari abakire vyaroroha kuja mu bwato, ariko wewe ntiyavyemeye ko Roza ashobora gusiga umukunzi wiwe. Nuko baragumanye ubwato, ndetse igipande ca mbere kiragera hasi mu mazi, ndetse butangura kunyika, ndetse hagiye bamwe abandi ndetse barasigara. Nuko ubwato butangura kunyika buramanuka kugeza yaho bwose buja mu mazi, ndetse Jack na Roza uko bwamanuka niko baja hejuru yabwo, ndetse ubwato nuko buja mu mazi bwose ndetse buribira. Nuko Jack na Roza basigara hejuru mu mazi. Nuko ikintu Jack yaje gukora, yafashe ikintu cari cavuye muri ubwo bwato, ndetse umuntu yashobora kuja ko hejuru agatabagwa, yashizeko. Nuko ashirako Roza, amaze gushirako Roza nawe asigara mu mazi, ariko ntiyibiye, nawe yaciye afata kuri ca kintu. Nuko abatabara baje gutabara vyayangaye. Ati vyayangaye gute? Mu gihe ahantu bari bageze ibirometero bari bamaze kugenda muri ocean, ico ndibaza ocean murazi kandi niniya cane, murabizi, bari bamaze kugenda urugendo rutoya, kandi ico gihe nta n'amarezo barose kugira ngo bashobore kuronka n'ingoga ubufasha bushobora kubatabara. Nuko ubwato bwaribiye bwose, hama ico gihe ntibarose ubufasha buza kubatabara, ndetse murazi ko mu mazi haba hariho ubukanye budasanzwe, ndetse mwabiriya bihugu vya Burayeho biba bikomeye, musanzwe mubizi. Nuko bararindiriye kugeza yaho Jack aja gucika intege arapfa, kubera wewe yari mu mazi. Roza nawe yamushize kuri ca kintu nababwira kugira ngo wewe agume hejuru ntashobore gupfa, kuko Jack yari yitangiye umukunzi wiwe. Nuko Jack imbeho iramukubita, ndetse amaraso yose arakama. Nuko aja kurekura Roza arapfa, ndetse aratabaga. Nuko rero ubufasha bwaje mu nyuma yapfuye, ariko ico gihe Roza ntiyari yapfuye. Roza ntiyari yapfuye, Roza yaratabawe aragenda, ndetse baramutabara baramujana, basanze abandi bapfuye, ndetse baca batabara Roza n'abandi bari basigaye bakeya. Roza aca asigara ari umupfakazi, ndetse ntiyari umupfakazi, ahubwo aca asigara ari single atamukunzi agira, ndetse umukunzi w'ibihe byose ko yarapfuye. Nuko baratabaye Roza baratabara n'abandi bari kumwe, ariko Jack ivyiwe ntivyarangiye. Ariko mu nyuma, kubera Roza yarakuze, yagiye kuja kuwundi mugabo arubaka, ndetse avyara abandi bana, ariko batavyaranye na Jack, ko Jack nta mwana n'umwe bari bwavyarane, bari bakiri mu rukundo rwabo rugikomeye, rukiri mu bihe vyiza, ariko batararonka ngo bashobore gushingiranwa bavyare. Nuko Roza yaje kuvyara abandi bana, barakura, ndetse nawe arakura aza kuba umutamakazi, kugeza nawe ivyiwe birarangira arapfa. Hama hasigara abana be yavyaranye n'uwundi mugabo. Nuko story yagenze, nuko inkuru yagenze y'urwo rukundo rw'abantu babiri bari bikundaniye, bamenyekanye cyane kwisi yose, aho ari inkuru yamenyekanye cyane, ndetse n'ubwato butari busanzwe bwitwa Titanic, ndetse bwakozwe n'Abongereza. Ico gihe bukaba ari n'ubwato bwa mbere kwisi bwigeze bubaho buniniya, ndetse bwari bukoze ku buryo budasanzwe. Nuko inkuru twari twabateguriye uyu munsi naha irangiriye, tubasaba kwama mugira subscribe, kugira like, share, comment, kugira ngo ibintu